nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, ntimuhimbwa ivyahezagiwe, kandi ntabonwa zanyu ntimuziterere imbere y'ingurube, ntizihave zizikandagira, naho zihindukiye ngo zibashishime. Ico mushaka ko abandi babagirira, kibagirire namwe. Iteka n'impanuro n'ivyo. Nimwinjire mu muryango waga, kuko umuryango wagutse n'inzira y'ikirari bitwara mu kuzimu, kandi abisukayo ni benshi cyane. Ariko umuryango upfunganye n'inzira yaga vyegereza ubuzima, mugabo ababwubura ni bake. Ni ijambo ry'umukama. Umukama ati, ivyo wantakambiye kuvya Senakeribi naravyumvise. Imana dusenga ni Imana yumva ibisabisho vyacu, ariko ikadutumirira natwe ko muri ubwo bucuti dusangiye tukaza turabuzamwo mu kuyisenga, tutohindukira ngo ubuzima bwacu iba yahinduye nk'igisagara cayo ceranda ahigerereye, ubuzima bwacu ituyemwo mwibuka ingene tuza kuyakira muri Ukaristiya, tukayakira mu ijambo ryayo, ko tutobuhindura ubwo duterera intozo, duterera ingurube, ugasanga ubuzima bwacu Imana yahezagiye yagize bweranda mwibatisimo, turiko tubukwegera mu bindi bituka izina ry'Imana, ibintu bityoza bigahumanya ico turi, ingoro y'Imana muri twebwe. Nivyo Yesu adukebuye ko. Ariko mu nkundire ngaruke kuri iki gisomwa ca mbere kitwereka ivyabaye kuri uyu mwami Ezekias, n'igihe koko Israeli muri vya bice vyayo bibiri, ubwami bwo haruguru bwari bufise umugwa mukuru Samaria, hamwe n'ubwami bw'epfo bwa Yuda bwari bufise umugwa mukuru Yerusalemu. Vyari bisagirijwe n'iki gihugu ca rutura citwa, twumvise twibise hano Ashuri, ariko kandi bita Asiriya. Iki gihugu cha Senakerib co cari gifise umugwa mukuru witwa Niniva. Kugira ngo kumbura umuntu yumva ibintu vyabaye muri iki gihe, hari mu mwaka wa 701 imbere yuko Yesu aza kwisi. Numva haraciye igihe kirekire, ariko kuva mu mwaka wa 722 ubwami bwo haruguru aribwo bw'Isirayeli bwari buza bwamaze gufatwa na Niniva na Senakeribe. Senakeribe mbere yamaze kwigarurira uturere twinshi, harimwo tumwe muri ibi bihugu vy'uyu munsi tubona vya Jordania, vya Libani, vya Syria, hamwe ni rero igice kimwe c'Isirayeli harimwo na Palestina. Ivyo vyose umwami uyu Senakeribe yaramaze kuvyifatira. Hari hasigaye ako gace gatonya ku bwami bwa Yuda, aribwo bwami nogira nti twumvise bumeze nk'agasigarira Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi Izaya. Niko gasigaye konyene, n'akantu gatonya, ariko kuko gafise umwami yamenye kubaha Imana, Imana ikakagumiza ko umwitwarariko wayo, ikagakingira.
gukingirwa n'Imana, kuba dushobora kuba turi muri security yuzuye, si bigwanisho gusa, si nguvu z'abakuru n'ubukuru n'intwaro gusa, ahubwo ni icubahiro c'Imana tugira. Imana ikadukingira, Imana ikaturinda, ikiyumva, ikagumana natwe, igaheza ikatwigizayo. Ivyo vyose bigomba gusambura ubuzima bwacu. Mwumvise ingene vyagenze. Senakeribe kubera yagiye aratsinda ubwo bwami bundi buto buto, harageze igihe abona umenga ameze nk'ikimana, kandi nk'uko byaboneka muri ico gihe, wamenga imana ziwe zatsinze izindi mana z'ivyo bindi bihugu vyagiye biratsindwa. Arahimbye rero ntaco yimena, agiye kubahuka rero umwami wo mu Buyuda, abona umenga na kantu gato ashobora gufatisha iminwe. Mwumvise ingene yamukengereye, agakengera n'Imana, akagira ati wewe ntaco uvuze, nzo gufata mu kanya gato. Murambona no muri ibi usanga abantu biyuzura, akabona umenga yohonyanga uwashatse, yo kwica uwashatse. Wowe no kugira ubunywenyo akanya gatonya, ntumenye yuko gukengera umuntu ukabona umenga ni nk'akanyegeri uhonyanze, burya ntuzi ko ubututsi Imana. Hari ikintu nagira mvuge mugare kandakireke kuko hava usanga hariho bamwe bashobora kuvyiyumvira ukutariko. Genda murabe umuntu wese yipoma akihambaza, ukabona ingene ashobora guhezwa n'akantu busa kabaye. Icubahiro c'Imana, icubahiro dufitiye Imana, tugiserura mu kumenya kugumya ubuntu mu bukuru bwose ubuzima bushobora kuduha. Kandi birashobora gushika Imana ikaguha ubukuru, ikakuduza, ari ubukuru bw'intwaro, ari ubukuru bw'ivyo ukora bigakunda, ubukuru bw'ubwenge, ubukuru bw'amafaranga, ubukuru bwo mu kibano, ubukuru bwo mu vyiyumviro. Ntuze wigera ukengera abandi, ubona umenga wacitse nk'ikimungu. Mbere uko ubukuru bwiyongera, saba umukama guca bugufi. Kubaha Imana hamari mw'ivyo bintu bibiri. Hariho kubaha Imana ukaza ukubaha ivy'Imana, ugasonera ekleziya y'Imana, ugasonera abantu b'Imana. Ezekiyasi yari umuntu ahambaye, n'umwami, mugarazi ko adashobora kwishoborera vyose. Arazi yuko akeneye kumva ijambo Imana imufise ko mubiri ko biramubako, atuma ko umuhanuzi aserukira uyu munsi ekleziya. Bashaka kubona rero abantu muri nosi, bashaka kubona yuko umenga yamaze kuba ikintu gihambaye, kaza arifatira mu gahanga umuryango wose w'Imana, iyo utanasanze mbere na wenyene ari mu bantu bawutondamwo bakawusengeramo. Uyu Senakeribe nakagaye kenshi. Ahandi hantu naho tubonera icubahiro c'Imana mu muntu, ni mu kungene yitondera abantu bato bato, akitangira mbere ukuduzwa kwabo. Icubahiro c'Imana si bisabisho, samarozari gusa, samaruwanje gusa, sibikorane, sibiki gusa turinganiza, n'ingene twitondera ubuzima bw'umuntu muto muto hagati yacu. Yuda umengana akantu gato katagifise uruvugiro, katagifise ugahagararira, ariko Imana nyene ingabo, nyene ijuru n'isi, ifise ububasha kuri Senakeribe n'igisirikare ciwe, umenga ni nk'ikimungu muri ico gihe.
kugira ngo mushobore kubitahura, gereranya nk'ubu wofata nk'aka gahugu kacu gahanganye na les États-Unis d'Amérique, ariko Imana ikabikazi kubera yuko igasanga mu icubahiro cyayo. Ibi kandi biba ku bihugu nk'uko bishobora kuba ku ntara, nk'uko bishobora kuba ku bantu, kuko Imana ni ya yindi, ntiyigera ihinduka mu rukundo rwayo. Batubwira ngo, twumvise ngo Senakeribu yamaze kuza gusagiriza igisagara ca Yuda, bose mu gihugu bapavye bataye umutwe, bakagira bati karabaye. Ariko Mukama yari yatumye ko batubwira ngo umumarayika ngo yamanutse mu ngabo za Senakeribu, arakuramo abashika 185. 185. Ugiye kuraba mu byo bandika vya kahise kizo ntara vya histoire, bavuga yuko vy'ukuri ari haji ibintu bibiri. Aha umwanditsi avuga ko ari marayika kuko agira ati nta kintu na kimwe gishika Imana itakirekuye. Nukuvuga yuko harateye akaranda mw'ijoro rimwe kamara aba bantu bose. Ariko kandi Misiri ikiratera, itera ubwami bwa Asiriya. Uyu Senakeribu rero arumva yuko atewe ku rundi ruhande, niho twumvise ngo asubira inyuma maramara, asubirana inyuma, asubiriwe afashe inzira yazananye. Kandi tugere Kristo, kubera gakengere yagize ku Mana no kuri abo bantu bato basigaye ari n'abakenyi, yashitsiwe abahungu bamusanganiza kumuca umutwe, abahungu biwe, aca asubirirwa n'umwe mu bahungu biwe. Kwama twitonda, kwama tugira ubuntu, kwama cane cane twiyubara, mbere tugaragaze nuko muri twebwe dutwaye icubahiro c'Imana mu kumenya gusonera, gusonera utwomenga turasigaye, gusonera b'abantu bose. Tugere Kristo. Murabona nk'ibi bintu by'intambara zibaho iwacu, ukumva abantu bagomba guhonya abandi ngo tuzobamara n'agasya n'akarenge, byasubiye kuduga. Cakubiri yuzuye aha muri aka karere turimo, ukabona umenga kariya kajyango n'akantu busa tuzogahonyanga tukamare, ntibishoboka. Ntibishoboka. Tuze turavyitondera kugira ngo tumenye kubaha Imana mu kumenya kubaha ikiremwa muntu cyose kiri mu ishusho y'Imana. Mukama dukomeze twamane uwo mugisha n'umuhezagiro muri twebwe w'icubahiro ciwe, mu kumenya kukigaragaza, mu kubaha ivyo abo bantu bato bato, ivyo bintu womenga ni bito, ahubwo tukarondera ko biba vyiza mu nyonga z'Imana. Amen.